kuko itiyo igenda ibirometero 20 ishiriye amazi abantu 10 amahera abo bantu kugira bazoshobore kugiriha bizoshoboka. Naho rero uzokubona ikintu gipfa ntibashobore kugisubiriza kubera amahera baba bararihishije ubwabo, yaba yashoboye kuba yavuyemo na yavuze ikintu. Naho uzocubona kubera ikibabagwe kiba cabaye kiba wumva ngo duteze imbere ngo abantu umwe ngo bimusange ngo ahari na gato yaho nyene. Nibaza ko ibi bishobisho abatwara bagirira abene gihugu bagashaka ko transfer iguzwa amamiliyoni igenda itwagwa ku mutumba mu bantu 10-20 bisubiza inyuma igihugu. igenda karaba umuco ubayemo. Mbe ku mabarabara abafise amakontere baratsa amata niyo bishitse umuyaga ubukaza barawukonsoma, cyangwa iba nka ya modoka yapakira abantu kugira kure ifise abantu batanu. Amatara umuyaga nkuru ushobora kuza ikomine ugasanga umwanya wabayemo wabaye konsome, wabaye utigitira mu transformateur abene gihugu batashoboye no kuwukonsoma. Uzokwama genda urabe mu makaritiye ubamwo hirya y'abantu bariko baratera imbere batsa amatara ku mpangu mu ntumbero yo kubanira, mu ntumbero yuko babazaniye ibintu batabikwiriye. Naho uzohora ubona rero iyo delestage ibaye barabanza bagashira kungu ku buremere bati mbe hariya mwiri ya komine duhora dutoza mwayangana gute, mbe hariya mwiri ya komine hari ihinguri riri ahantu ushobora kuwima amatara, karitiye iri mu ihinguriro, karitiye irariratsa amatara, fagitire urugo rumwe rumuza wumva ari umuriyoni, urundi rugo ari umuriyoni. Iriya karitiye nayo ku rugo uzosanga bariko batoza 10,000 iyo delestage ibaye baca babaka amatara mu bantu bakayahereza abo yakonsoma. Shimira Imana Focus, turabaramukije. Natwe turabaramukije. Tumaze iminsi dukurikirana ibiganiro ugenda udushikiriza. Yego. Byinshi biradushimisha, ukabona ko ari byiza cyane. Rero twagomba ko tugize Imana tukaba turi kumwe, twagomba tugusabe udusigurire utubazo tumwe tugenda twiyumvira, tugenda tubona natwo akaba ari utu. Gute muri Afurika iterambere, gute muri Afurika idatera imbere? Murakoze kutubaza ikibazo. Ego tumaze iminsi dushikiriza iganiro, hanyuma idatera imbere kwa Afurika twama twagarutse iterambere rusange. Idatera imbere kwa Afurika akeshi kuvana n'abantu baba bayibamwe, ukuntu biyumvira, ukuntu batorera inyishu ibibazo bibakomereye. Ni ukuvuga Afurika ubwayo irazi ko itunze. Igihe cyose rero utunze bisaba yuko wewe ubona yuko ivyo utunze ugenda ukabikoresha, ubikoresheje ukabivyazamwo umusaruro. Akeshi rero abanyafurika dutakaza umwanya mwinshi wo kugenda gusigurira abandi bantu ubutunzi dufise uri munsi y'ukuzimu, uri mu kirere. Ngira ngo aho gufata umwanya ngo tubwexploite tubukoreshe, ugasanga twatakaje umwanya tuvuga duti turatunze. Rero igihe cyose utunze, umuntu atunze narababwiye yuko keshi uragirirwa impano zo kuba ufise ikintu. Icyo kintu rero ufise ugafata ugaca ugenda ukicara aha gukora, ugafata umwanya wo kugenda ugisigurira abandi. Bariya abantu uriko urasigurira si abana. Rero baca bafata umugambi wo kurondera ukuntu bashobora kugikwaka bagitware iwabo. Wewe uzogenda uraririmba utunze, uriya nawe abona ati ko nakatunze kiriya kintu, reka fata umwanya nanje ndabe ko nokurako na gitoya. Naho rero uzoca ubona Afurika bya bintu barabitunze ntacyo bibamariye, bafashe umwanya wo kuvuga ko batunze, irangira
abanyaburayi baje kuraba, kuko iyo uri kuravuza induru uri muhira, ababanyi baraza bakaraba mbeko hayakoma induru hagize ikibazo giki. Icyo kibazo gize rero bashaka guca bakigukiza. Abanyafurika rero abazungu baca baza bakabakiza bwa butare bafise, bakabona kubutwara hariya ahako bugutera ingorane ugenda uravuga ko bufise, aho kufata ukabukoresha icyo bwokoze. wowe wafashe umwanya wo kugenda kubwiyamamaza. iyo wiyamamaje rero uratorwa, iyo wiyamamaje ko ufise ubutare birangira abashobora kubukoresha ikintu baje kubutora. Kanatsinda ndakunze kuvuga yuko ubutare, ikintu kiba ubutare ku muntu agitoye. Rero wewe nimba ubonye inzahabu, kubera wumvise ko i Burayi inzahabu bazikora mwiki, wowe nawe ukaba ata kindi kintu ubona wozikoramo, uca wibaza ko utunze. Ushobora gutunga icyo kintu igihe wewe atacu ushobora kugikoresha. Ni nk'umuntu afise itongo ririmo ibumba, atazi kubumba inkono, atazi gufyatura amatafari, atazi kurikoramo ikintu na kimwe. Iryo bumba zorangira arije kumusaba umusangwabutaka asanzwe azi kwikorera inkono, iryo tunga barigiwe. Naho rero ubona n'umunyafurika kenshi ubona umenga aratunze. Atunze gute? Inyuma yuko n'ibyo bintu biri mu butaki wiwe babimurekeye naca azobikoresha. Impaka yumve yuko yoza kubidandaza kuriya muntu ashobora kubikoresha. Uriya muntu nawe amaze kubona yuko ugomba kumunaniza, acafata icyo kintu yari yakoze mw'ubwo butare wewe ufise, akarondera ibindi bintu abikoramo. No guha akarorero, aho hambere twe twakuze ibinini bivura malariya atari ibinini by'iki gihe, bishobora gushika biriya vya kiriya gihe bakoramwo imiti, abantu bakaba barabananije aho bakura ibirya biti babikoramo, baca bavuga bati reka dukore mu bindi turabe kuriya muntu bintu bitamugwako. Ari naho nkunze kubabwira ubutunzi bwa Afurika bushobora kugira ikibazo nko kuja kubukoresha tukabwexploita. Usanga turiko tuvuga yuko munsi ya Afurika hari igitoro. Abazungu rero uno munsi inyuma yuko twihagararako tukavuga yuko dufise igitoro, bizorangira ca gitoro kibaye ivyatsi, kibaye impapuro mugani wundi, kuko bamaze kubona ko igitoro tutakiriko turakibaha neza. Hari iwabo bazohava bagira ikibazo c'imiduga yabo bafise yakoresha igitoro, mu bw'igitoro tukaba tukibimye. Baciye bafata umugambi bati reka dukore umuyaga nkuba nyinshi, dufate duce dukora imodoka zikoresha umuyaga nkuba, turabe ko kirya gitoro bishimana batwimye, turabe ico bazogikoresha, kitazorangira kibapfuye kubusa, kuko naco bazoba bakikoresha b'Abanyafurika. Abanyafurika bakora umugambi wo kwima igitoro abazungu bashobora gukora imodoka nko kukidandaza na make ashobotse, bakihagararako bakabandanya bakiririmba. Aho gufata nabo bacimbure bagikoreshe mu modoka baguriye abazungu, babandanya bakiririmba. Uno munsi imodoka uzoja ku isoko wumve imodoka ikoresha ca gitoro, wewe wanka kwimba, wanka kunacimba ngo kidandazo giguremwe n'amageyi, iyo modoka ntikibaho. Wewe nawe uzoba oblige yo kuza gukoresha imodoka y'umuyaga nkuba, usange uzokwama wiruka inyuma yabo bimwe wanka ngiye kuba, uko ico gitoro uranse kugitanga, uranse kucimba. Imodoka waguze mu bazungu iko inywa igitoro, naho nyene uguze mu bazungu, ici wawe ngo wakigizerezerve inyuma yuko utashobora no gukora imodoka ikinywa. Muribuka yuko hariho amanama abazungu bamaze igihe bakora bavuga yuko ibihugu bifise amahinguriro asohora ivyuka ko batanga amafaranga yo kugabanya ivyo vyuka. Afurika rero niwo mwanya wo tuzosigara dufise amahinguriro akoresha ca gitoro, naho twoshobora kucimba bace bongera baturihisha amahera yo dufate konona ikirere,
ugire gusha no kugoka. Uzoshobora kuvuga ati ndashoboye kwimbika igitoro, data wanje izo modoka zikoresha umuyaga nkuba ndazihebye. Nico gihe nabo bazoba bafashe umugambi wo kuvuga bati kurya natwe twahora turiha amahera yo gusukura ikirere, namwebwe ni muriha amahera yo gusukura ikirere, bitagenze uko dufata ibihano. Ibintu urabijamo utazi ukuntu bizohera. Naho rero ndiko ndagaruka kuvuga yuko Afrika nishobora gutera imbere inyuma yuko dufata umwanya wo kuririmba ibyo dufise, aho gufata umwanya wo gukoresha ibyo dufise. Dufise byinshi kandi tutanavumbuye. Inyuma yuko atabyo twabivumbuye, ababivumbuye bari hajya bafise no kuvumbura ibindi. Nibo bavumbuye ko igitoro gikora, nibo bavumbuye yuko inzahabu ikora ibi. Nubo bovuga bati inzahabu ntitukiyikeneye, uyifise ibihejeje gutakaza agaciro. Mera kujya ku idolari barishira ku mafaranga bishakiye, basanga igihugu kibaye kivunjaya, nawe uvunjariya, ikindi kivunjaya, aho bizirikiye we ntushobora kuhamenya. Basanga wanashaka n'igihugu uvuga yuko gikenye, cyo kivunja amahera make, ukavuga yuko tunze, mugo ugasanga idolari wawe nishoboka. Idolari aho barizirikiye naho bazirikiye inzahabu za diyama, igitoro. Nuko rero ntushobora gusigura kudatera imbere kwa Afrika. Urakoze, uragukurikiye cyane kuri icyo kibazo urageze kutwishyura, ariko twagomba tukubaza aho nyene kwegereza amazi n'amatara abenegihugu yoba aryo terambere nyakuri? Murakoze cyane. Murabajije ko kwegereza amatara abanyagihugu, amazi ukayabegereza cyane cyane ku mitumba basanzwe bakomoka. Ico iterambere ry'abenegihugu kenshi ribakomokako rikongera rikabasubirako. Dufate umwenegihugu umwe muri bo atora umugambi wo guteza imbere abo vyahoze bibana. Rero ngarutse kw'ico iterambere ry'abenegihugu cyane cyane mu by'umunyafrika, hariho ukuntu uzoribona mbe ni kubera iki igihugu kidateye imbere, cyabuze iki? Ukuvuga abenegihugu uko ugira ikibabagwe niko usanga abantu badateye imbere. Gutera imbere rero abanyagihugu benshi barabyitiranya. Muzokwama mubona ibisagara abazungu bubatse ibisagara, hagira ibisagara ntibyubatswe mu ntumbero yuko kuryoherwa, kugira ukuntu akuriye. Abenegihugu ugomba kubateza imbere, ujya umutima amenyo ukabegeranya hamwe na hamwe, begeranije hamwe na hamwe ugaheza ukabateza imbere bari hamwe na hamwe. Kuko ntushobora gufata ngo abantu 10 baba ku mutumba uterure transform, uko ubegereza ukabashira transform y'amatara, ugaca akarorero nk'uno munsi baravuze ku mutumba kanaka hariho abantu bashaka amatara. Abo bantu n'abantu 10. Rero abo bantu 10 uciye ubashira transformateur y'amatara iguzwe hafi miliyoni 100, iguzwe miliyoni 50. Abo bantu ntibashobora gukonsoma ku buryo bwaho bashobora kuriha ico kintu. Ugaca ufata amamiliyaridi yose ugashira ku mitumba, ushiraho amatransfer ngo ugombye guteza imbere abantu. Yego barateye imbere, mugaca kintu uragikoresha kugeza yaho gipfuye kidashobora gusubirizwa, kuko abakonsomye iyo produit washize aho hantu ntibashoboye kuriha amafaranga yoyisubiriza. Naho rero ubona abazungu bavuga bati nimuze twegerane. Bobo cagiye kuba igisagara, bagomba kwegerana kugira itiyo umwe ariko byiza. Rero nuko abantu abo bagomba kubakora iryo terambere ari uko bobegeranya bakabashyira hamwe, ko ariho iryo terambere ryoshoboka neza cyane. No kuvuga akarorero nk'ubu transifo y'amatara irahantu, biroroha kubwira umwene gihugu ati urahura urutsinga rumwe w'imetero 20 nk'uko biba bitegekanijwe.
akarushikana impande ikunziwe uwundi uko ntibizogora ishirahamwe ritanga amatara ukonsoma uburyo burebure bikuzaniye amatara ku gatumba. Nico kimwe n'amazi rero urashobora kubabwira gufata igihugu kikubaka itiyo bitwaye amazi mu gisagara kanaka, umwene gihugu mw'ico gihugu iwe azokwigurira itiyo nto gusumba n'igihugu kigure nto, kubera ni mu muji umwe, naho imeneka abanyagihugu barashobora kuba ubwabo boterateranya amafaranga bakayisubiza, kuko itiyo igenda ibirometero 20 ishiriye amazi abantu 10, amahera abo bantu kugira bazoshobore kugiriha bizoshoboka. Naho rero uzokubona ikintu gipfa bashobore kugisubiriza kubera amahera baba bararihishije ubwabo, yaba yashoboye kuba yavuyemo na yavuze ikintu. Naho uzoca ubona kubera ikibabago kiba cabaye kiba wumva ngo duteze imbere ngo abantu umwe ngo bimusange ngo ahari harayere ni no konona utaka bisingiwe. Na gatoya aho nyene nibaza ko ibi bishobisho abatwara bagirira abenegihugu bagashaka ko transport iguzwa amamiliyoni igenda itwagwa ku mutumba mu bantu 10-20 bisubiza inyuma igihugu neza cyane, kuko ufashe transformatere nk'iyi miliyoni 50 canke 100 canke 30 ugaca ugenda ikarara irahindira ku gatumba, uzonabibona aho baye n'abantu na bake bashobora gukoresha amatara nk'uko yategerezwa. Urashaka gusanga abantu 30 bafise amatara ku mazu bitwa ngo barateye imbere, hanze amatara bakazimya, basanga umuntu yatse itara ryo muri saro na telefone hasharize, umuntu mbere yo kuziganya ntazorihana menshi. Nico gihe rero uzoca usanga transformateur yakoze ukwezi kose n'uwo muji n'ako karere k'uwo mutumba canke mu uwo muji bashoboye gutoza amafaranga agera nko ku 50. Transformateur yarakoze ukwezi kose muri rurimwe kuri source kuri barrage ariko haraba consommation, hama bene gihugu bashiriwe ayo matara bashobora kuriha amafaranga n'icakane canke n'icicumi coshobora gusanura icuma kimwe cyashoboye kubahereza amatara. Naho uzoca ubona uti baratuzaniye amatara ubwacu tutayakwiye. Reka ndabaha akarorero, uraba mu ikomine kanaka uzosanga zijya modoka nini z'ikwasiteri zikorera mu bisagara, ntushobora gufata ikwasiteri ishobora kuva mu ikomine iwanyu, mu ikomine yawe nziza, ugasanga nta bantu bipakiza bava ngaha baje Bujumbura bakwira iyo kwasiteri. Iyo kwasiteri ku iyo komine hipakiza nk'abantu 5 canke 10 iminsi yose, muga kwasiteri yoyo consommation yayo igitoro n'ilitiro 100 kuva ku iyo komine kugera Bujumbura arere tuwo. Igiciro ca leta beyi uburibona, wa muntu acabanza karaba mbeko na kare navanye y'abantu 5 nasubiza y'abandi 5, mbe aba bantu barashobora kuriha iki gitoro cy'iyi modoka? Nico gihe rero kwako karorero niho biboneke, kubera basanze yuko kitoshobora kuriwa naho iyo modoka idashobora gukorera mu iyo komine cyangwa kuwo mutumba. Ariko igihe abanyagihugu bashobora kurya igitoro cyayo yo kwasiteri ibikwiye, na leta rero amaleta menshi ya Afrika aragirira ikibarabagwe abantu akabasanza ibintu ku mitumba, kumbe ivyo bintu bizokonsomwa mugabo ntibashobore kubisubiriza kubera amahera babirishe atarakwiye. Rero uzosanga rero iterambere yo gutwara amazi ku mitumba ego byari byiza rimwe na rimwe biraje inyuma yuko no konona ubutaka bwo kurima, aha ugasanga umuntu umwe aba hariya, abantu 10 baba hariya, baba bakwiye kugira ibisagara kujya ko abazungu babigira. Ntibabigize kubera kubikunda, babigize kugira batezanye imbere hagati yabo, bitaruhishije igihugu n'umwene gihugu agiye kugurira akana casanga kazimbutse kubera yuko ibintu biba biri hafi.
nugaruka kubabwira yuko ni muri Afurika akenshi umuntu yubaka etaje kugira yerekane ko yarengaye, muga abazungu bubaka ama etaje kenshi kubera mu kwekonomiza isi, kubera batafise aho bokubaka hanini. Usanga umwe yubatse hasi uwundi hejuru, ukazosanga nivo yo hejuru irazimbuka gusumba iyo hasi, kuko iyo hasi ifise parikingi kandi ifisemwo n'amariske make. Muga twebwe muri Afurika wubaka etaje kugira wereke abantu ko warengaye. Rero ari ibintu nakakora kugira yereke umuntu ko yarengaye, ubundi nawe hayabikora mu ntumbero y'amagorwa afise, yuko ubutaka bwamuheranye uzokama wumva ibihugu biteye imbere, twita ko biteye imbere. Yateye imbere ahubwo baranabuze isi, baza gukora ivyo bintu natwe biza kutubera igitangaro. Natwe uzosanga abanyagihugu muri Afurika umwe aba ukwiwe, uwundi ukwiwe, agomba amatara, agomba amazi, agaca bisaba abategetsi ngo bamusanze amatara ku gatumba. Itaransifo imuzaniye amatara ntazoyiriho. Aho nyene abategetsi bagaca bikora mu bishobisho, muga bataravye inyungu ziri muri ivyo bintu. Naho yego abategetsi baca babikora kubera ibishobisho yo kugomba kuniganira imyanya, kugira bikorwa mu nyungu z'abategetsi ba Afurika, kuko umutegetsi wa Afurika agwana no kugira ngo agumireho. Naho uzoca ubona abategetsi b'ibihugu vya rutura abavuga ati je n'ubundi ikiringo ciwanje co gutwara ni imyaka 4, ndetse uko vyogenda kose sinzorenza 8, reka nkore iterambere uko ndaryumva, abasigaye bazoza gukora kundi. Mugabo igihe cose uzi guti mbandanije nkora uko bazokwama banyongera. Abanyagihugu uko bansavye reka nonone itunga ry'igihugu, ngure transifo ndashira abantu 10 kuri mutumba bazokwama bantoye, nko kubabwiza ukuri ati bene gihugu Abanyafurika bene wacu ntibikunda ko umuntu umwe iterambere rimusanga ku batumba abaye, nimuze mwegerane ugire village. Uvuga rero ko indongozi za Afurika zikoreye nko kuri ibi vyiyumviro vyawe ariho vyoba vyiza gusumba? No kuvuga mu gukora iterambere nyene neza, bakure mu kibabagwe, gutera imbere mugani uri hano nta demokarasi bamwo. Baravyumvise umutegetsi umwe yarabivuze ati mu gutera imbere, hageze gutera imbere nta demokarasi. Wowe ushaka kuba ku gatumba reka kugorana, ugomba amatara n'amazi. Yaranje ko wari uhabaye ahubwo nyene ukaba ugomba amatara, egera ahandi hantu leta yafashe umugambi wo kuyegereza abandi, ureke kuyigora, kuko ugakorera ku kibabagwe c'abene gihugu uzorangira udateje imbere igihugu. None tutabaciriyemwo uruhara rukomeye cyangwa uruharanyezina nubwo gukorwa n'abene gihugu cyangwa gukorwa n'aba bene gihugu ba Afurika, bakaba aribo bereka ingene abene gihugu bo bikora. No kuvuga iyo ndongozi yashizwe imbere n'umunyafurika. Nyinshi muri Afurika barazishira imbere, hari nzigira amakude tumaze n'isi ubona uburengerazuba bw'isi bwa Afurika, ariko bafata igihugu kubera yuko ababa bahora bagitwara bahafise imiyobokere y'ibihugu by'abazungu bigomba kubaciriza. N'uwo nyene uwo muntu uko yahashitse ku butegetsi ategerezwa kubona inyungu z'abene gihugu, apana gukorera ku kibabagwe, abateza imbere. Kuko guteza imbere umuntu canke kubwiza ukuri umuntu birababaza, mugiye ushira ahantu ha wenyene ukabona uyu muntu yari yambariye ukuri, kubwira umuntu ati va ku gatumba kugira uronke amatara, wegere ku gasantre, wegere umuji twa porogaramu. Akarorero nk'uko wumva intara bagiye barazigabanya, hari ibintu uravye ukuntu zari bizingana utoshobora kuziteza imbere zose. Na none munsi ko bagabanya intara bari bakwiye guca bavuga bati hari ibintu wewe uri hariya ku mutumba, hariya hari aho kurima, utishoboye ukagura isora ukashobora kumva amazi y'iwawe, amazi meza, amatara adacika. Ibi bisagara uko ari bingahe ivyo bitazobura ibi. Mugabo apana kugorana barungika transifo mu ikomine irimwo abantu ya kera, irimwo abantu 10, abo bantu 10 batanatsa n'amatara kwibarabara,
batazoshobora no kuriha transformateur yazanye itanga ayo matara. muri make tutabaciriyemwo, muvuga yuko izi ndongozi za Afurika zigomba kuzana iterambere rinyaruka kandi ryiza, bomanza kwegeranya abenegihugu bakabashyira hamwe ari benshi, bakabereka plan ingene ababaho hano, acabona kubazanira ivyo byose uvuga ko ari byo byerekana iterambere neza cyane. No kuvuga igihe cyose ugomba guteza imbere abantu no kubashira hamwe, kugira bati je nishira hamwe batereze imbere hamwe, kuko biragoye guteza imbere umuntu umwe. Indongozi ntizibashire hamwe zibabwire yuko bategetswe kuja hamwe bagakorera hamwe. Nk'ubu nka kurya ndakunze kuvuga, nk'ubu bakavuga ati uyu mutumba reka dukwega amazi bazohora bakoresha muci, bakagura imoteri rutura ati ujya murima ujya mutumba nuwo kurima, mwese muzoza kuwuvomera, bazohora bavomera muci murime mwese, hariya bahave abandi baje mw'uyu muji ati harya mwe naho kuba aha naho kurima, babatandukanirize. Muga igihe cose bazoba indongozi gikoresha ikibabagwe, nta terambere ryoshoboka ryo ku bantu bose. Naho rero je mvunira akagohe umuntu kwisunga ivyo abandi bakoze, uribaza ngo babikoze ku ntumbero yo kuryoherwa, ahubwo ni mu ntumbero yo kugira batera imbere byoroshe. aho nyene bashoboye izo ndongozi zishoboye kwegeranya abenegihugu zikabashyira hamwe, nibaze ko ariho n'isi ndimwa yoca iboneka neza cyane. Isi n'ubundi ubutaka bamaze igihe indongozi za Afurika zibabwira yuko aho batoye ubutare habarahawe, habaraha igihugu. N'ubundi ubutare sizijya nzahabu abazungu bavuga gusa, ahantu nk'ahantu bamaze gusanga mu kiyaya hamera n'ubutare. Rego ubutare niko ndababwira, si kijya kinumba ngo numaka bagishore umuntu uzeye mu Burayi. Urashobora gusanga abagabo 5-3 baba ahantu hashobora kurimwa ibigori bikimbuka ku rwego runini. Abo bantu barahabaye, bashobora no kwarima ubwabo. Naho nyene ho leta kugira constat ya Afurika iyo ariyo yose, haba mu gihugu turimo canke mu bihugu bibaye, bakaraba bati rirya tongo ko rimera ariyo amatongo iriya si kwimera kw'ibigori, reka dufata nk'abantu tubakure tubahereze tubashire mu kigwati, hama imizibukiro iriho tubagurira hanaha nabo babe hariya, tuhashire amashirahamwe amakoperative aharime. N'ubundi wari usanzwe uhaba nawe ugoyagoya ata buryo bwo kuhakorera ufise. Apana guca uvuga ngo kubera ngo babonye ko hunguka wewe wari kuraharimaho, wari washobora bagutwara ahandi baguha umuzibukiro, wanashaka baguhe mwaho uzori. Mugabo abahashoboye ashaka kuhabyaza umusaruro bahakoreshe, batashana umwe bagiriye nabi, kuko hari abantu baca bavuga ati nahave nyamuha ivyasavye canke ibitegekanijwe n'amategeko. Ugasanga baragize imirima ahantu batoye, ni ukuvuga barashobora kubona ahantu ukabona ko iyo si mwako karere imbuka umuceri. Nubwo buryo bwo gufata abantu bakababwira bati kiriya kice reka tuciminemwo umuceri, abakibamwo nabo reka tubegereze mu kigwatana, nabo bazoronkamwo ibi n'ibi baronke kurima. Na kare waruba ku gatumba bagushire mu muji bakubakire, hama nawe uje gufata igiti uruhara ugire pare bashobora kurima uwo muceri mwabo bantu mwaho hantu. Abandi nabo bati ino hantu hinduka ibijumba mere nk'uko. Isi rero tureke kuguma usanga umwana saba ngaha umwana hariya uzosanga umwe yasindimwa warayimaze ngo turiko turayibako. Abazungu rero nako kantu basumvye abantu aho kurima baraharezerva bakaja kuba hamwe, bukibaza ngo no gutera imbere. Ingingo hiba yarafatiwe ntushobora kuhamenya, no kujana n'ibihe. Kujya nababwiye yuko igihe batoye ikintu cyo kivamo no kukidandaza kare bataragihindurira. Nuko novuga ibintu cyo kugomba kugirira ikibabagwe bamwe ibihugu leta za Afurika zigomba gutera imbere, zokuramo ikibabagwe cyo kugomba ngo bangumitseho nawo ugumiraho imyaka 50 ijana
uzovaho igihugu cyawe gikeneye gutera imbere. Si ukuvuga yuko ngo ntahari ngo igihugu coba gipfuye, hariho abandi n'inyuma yawe bazoza bafata ingingo nziza. Tugire politike nziza ya Afurika yo gutezanya imbere, dukuremo ikibabagwe, nta n'umwe duhutaje, dutuma abantu ku mitumba twumva ico bagona, kububakira ibisagara mugabo bakabandanya bafise uburyo bwo kwitezamo imbere bari hamwe na hamwe, atanu batarinze gutama ngo transfo tuzikwize umutumba uriko abantu 10 na bwa butare naho two barizo twihingurira twoteba tugaruka. Nuko ndakibona. Urakoze. Indongozi za Afurika ku bwawe zoba zimeze gute? Indongozi za Afurika uko n'ubundi mbandanya ndakibona ko zitegereza kuba zimwe. Niyo ndongozi ishobora kuraba ati ngomba gukora iki, bansize imbere kugira nkore iki, mbe bambonye mwiki, birya tara bakubonyemo ugenda utegereza kugenda ukaricana ikaboneshereza bariya basigaye inyuma, kuko kajya kagwi kagushize imbere hari ico kakubonyemo. Kanatsinda baravuga yuko atakuganza tava ku Mana. Rero uko wategerezwa kuba umeze, ntuteza gukora nkabiri ukorere ngo kuvyiyumviro hovyo vya bose. Wewe mu bajya bagusize imbere urababaza ati mbe mwashatse ndabakorera iki? Ati twashatse iterambere. Mbe iterambere mwumva mushaka iki? Abene gihugu barashaka guca bakubwira bati dushaka amazi n'amatara. Ati twese nawe rero tushira mu bwenge tuvuga amazi n'amatara. Mbe kugira wewe ufisa ngahe ufisa ngahe, ukumva yuko uwo mwene gihugu adashobora kugira kwigurira transfo ubwiwe canke naho woyimuha nk'ideni atoyiriha yorinda sandaba atashoboye kuyiriha. Naho rero uca ufata nk'indongozi ukacugira icyo bita komite ikwigira ibintu, ukagira devi ukavuga uti basabye amazi n'amatara, nawe ugaca ubabwira ati kugira mu yaronke mutegerezwa kuba mumeze uko. Indongozi ya Afurika ifata ingingo ihanuje inama yayo, ukagira abahanuzi biwawe kandi wizeye, kandi umaze iminsi ubibona bavuga ati tuzorungika abantu mu bihugu byateye imbere baze kuraba hanze ukuntu bateye imbere. Rero ugiye hanze nabo nyene ntibagomba kubikubwira 100%. Nk'uwo babaza ati mbe Washington yabayeho kubera iki, Moscow iriho kubera iki, inabiriya bijya bisagara bibayeho kubera iki, ntibashobora kukumenekera ngo bakubwire ibanga. Nabo nyene hari abavyisanzemwo, mugabo igisagara kiri ngaho mu ntumbero yo gucunyiriza umuruho abene gihugu, kubera ibintu byose ushaka ubisanga mu muji. Uzokwa mubibona umwene gihugu ava ku gatumba inyuma yo kugenda gufata umuruho agenda mu muji kurondera ibitaro, gusenga, gusoma, ivyo byose biramuhisha. Ariko mu miji ivyo bintu biba bihari, agacagira rero ushiraho amakoperative avuga ati hariya twarubatse ahantu ho kuba naho kurima, iyi periode niyo kuja kurima, abacungera imirima hariya iriho ico bita babwana shamba, abacungira indimo bakaba bahari. Kanatsinda nta nuwogira nabi atawundi muntu abasanzwe. Duhora twumva muri Afurika nyine cyangwa mu bindi bihugu yuko hari imijyi ikomakomeye. Bibaza ko izo ndongozi zakoze nkuko uri kubisigura. Ndongozi cyane cyane ugiye mu mateka y'abagiye barashinga imiji, urumva yuko habayeho gufata ingingo mbere benshi banaja mu miji bababara, abandi bakavuga bati turatswa amatongo, benshi bakabazwa bati none imyaka wari uribayemwo warikoresheje iki, yazaniye inyungu iki igihugu? Kuko aho hambere amatongo leta yarayatanga ivuga ati azovyara imisaruro, hari abaciye bagenda bayareka uko, ugasanga amasi ntarimwa kubera umuntu yagombye kwankiriza. Rero uri ndongozi
urafata ingingo ukajyana n'ibihe abanyagihugu ukababwira ikwiki ikibazo cy'uko abanyagihugu uzokumva basaba ikintu n'igihushane cyabo umaze igihe wumva mu makaritiye amwe ruguru ukumva ngo nibazane ngo amakonteri ngo turonke ngo amatara ngo na hariya ngo umwenegihugu mutoyi ngo ashikirwe mbe uribaza yuko leta kugira ishinge irya poto umunyagihugu arahura ko taransifo na rujya rutsinga bitwara uburyo bwinshi kandi agasanga wowe uriko urasaba amatara hariya ahantu uba niwe wugura kontere wenyine kuko inyuma yuko ari wowe wugura kontere wenyine uca ugenda ukaraba umuco ubayemo mbega ku mabarabara abafise amakontere baratsa amatara niyo bishitse umuyaga nkuba ukaza barawukonsoma cyangwa iba nka ya modoka yapakira abantu kugira kure ifise abantu batanu amatara umuyaga nkuba urashobora kuza ikomine ugasanga umwanya wabayemo ntiwabaye konsome wabaye utigitira mu transformateur abenegihugu batashoboye no kuwukonsoma uzokwama genda urabe mu makaritiye ubamwo hirya y'abantu bariko baratera imbere batsa amatara ku mpangu mu ntumbero yo kubanira mu ntumbero yuko babazaniye ibintu batabikwiriye naho uzohora ubona rero iyo delestage ibaye barabanza bagashira kungu ku buremere bati mbe hariya mwiri ya komine duhora dutoza mwayangana gute mbe hariya mwiri ya komine hari ihinguri iri ahantu ushobora kuhima amatara karitiye iri mu ihinguriro karitiye iriratsa amatara fagitire urugo rumwe rumuza wumva ari umuriyoni urundi rugo ari umuriyoni iriya karitiye nayo ku rugo uzosanga bariko batoza ibihumbi 10 iyo delestage ibaye baca babaka amatara mu bantu bakayahereza abo yakonsoma naho rero uri ndongozi hari ibyo ubwira bene gihugu n'ibyo ubona ati ibi nkeneye gukora ibi n'uzoza azovuga ati naka yari yarakoze kuko akenshi indongozi ishimwa itakihari ukihari barakuvuga nabi tugarutse kuri ka kantu rero k'ibishobisho kenshi iyo umuntu agize ibishobisho ibintu birononeka cyane neza cyane uzosanga iyo ukoze ku bishobisho urashobora gusanga akarorero ku bishobisho nubaha akarorero ugasanga umutegetsi wa Afurika ko twese tuva ruguru ugasanga ku gatumba jewe mvako kubera mbaye umutegetsi ciye mfata transformateur y'imiliyoni 100 ciye mvuga nti hariya avuka ategeza kuja transit akenshi uzosanga umutegetsi akesha aca bugukwiye yagiye ku gatumba aho kwiyumvira ukajya kwigisha abo bene gihugu ku gatumba ubako ukababwira ko bokwegerana ku buryo transfer yoza yakiriza benshi bashoboka kandi bashoboye no kuriha ubwo buryo ariko ugasanga ntabyiyumviye ibyo yiyumviye kwitwara uko atiyumviriye cyane neza cyane ako kantu nico nyene ntahengaruka ko ucuca usanga wowe itransformateur ikigenda ku gatumba uyicanye urumwe ikuguriye igihugu data wanje waratowe warafashe igihugu uri umutegetsi akenshi uzokwamubona indongozi mu batowe mu bashikiranganje abagenerale ba Afrika mu bihugu byose ubuca ugenda ugashira itransifo ku gatumbi wawe iyo transifo ushitse ku gatumbi none ukubwira bene gihugu ati nimuce muza munkikize turabe ko twoshobora kuyiriha ahubwo tutangura kugira igitugu ko ata muntu yokwegera aho uri kuronona ubutunzi bw'igihugu kuko ya transifo ubwawe wenywe nyene uzoshobora kuyisubiriza amahera igihugu cayaguhaye cyakuguriye ubu yasubire mu isanduku ry'igihugu uzosanga uriko urayicana igihugu kirungikayo umuyaga nkuba ntushobora kuba konsome ku buryo bwewe uriha nawe ugomba ugacana amatara wenyine menshi ubishobora rero ico kibabagwe rero uzosanga undi muntu agize ikibabagwe undi kibabagwe ibaze nk'abantu aho rero ntubusizemwo ingomero amaleta yagiye yarubaka kugira ngo ayo matara aboneke kwahoze cyane amafaranga azoboneka gute aho rero ayo mafaranga azorangira abaye imfagusa ku buryo bwawe wari kubwira abantu
tuje hamwe ndabateza imbere nawe ugatujamo. Uzokwama wumva abategetsi ba Afurika bariremereza ugasanga ibarabara ricamwo wenyene, bariremereza ugasanga umutumba awubako wenyene, kandi uwo mutumba bawurungika ko amazi, hari imoteri iduza y'amazi, hari imoteri amatara acana wenyene. Mugabo ivyo vyose birihwa n'igihugu, nawe ukazoca usanga mbere ayo matara ikontere ntanayariha warushaka. Rero naho nyene kugira ikibaba abene gihugu nabo gacuraba iriya komine baranyemera irimwo abantu bakwemera uvuga bagushiraho kwa kuntu wagira ikibaba kubabwira ati mwese nimuze mube hamwe ndabateza imbere muri hamwe, ciye urekerana ureka turabe nzobazanira ngo amazi kugatumba kugatumba. ntabwo mu mugambi naho izo ndongozi zaba zifise habaho abantu bababera intambara, naho nyene habamwo ishavu kuko akaza gatumba gatanguye kuronka arya amazi akandi karashavu hagacaba ko kuja kuyatobora kuja kuyamena. Babandi bayahawe ntibashobora no kugira kuyasubiriza itiyo, uzoca usanga bidakunze yuko iterambere rigenda neza, amazi yamara acika kuko ntawe wo gucisha hejuru amazi ntayaguhe. Uca wumva inzigo bayashiriye wa wundi ugatumba havuka banaka, uzokwama ubona haca haba ingorane. Ariko iyo baza kubashira hamwe na hamwe usubiramwo ushira abantu hamwe na hamwe ukabatereza imbere hamwe, ivyo bintu byiza bishobora gutuma iterambere rya Afurika rikunda. Niko imbono yiwanje ndabibona, niko rero mbona ibintu vyogenda cane. murakoze kuduha umuco kuri ibibazo utumva neza, cyane cyane kuri izi ndongozi za Afurika ngene zo kwifata imbere y'abenegihugu babo. Murakoze cyane. Hama abashobora kuba babona ibiganiro tubaha bibashimisha, reka tubasabe kwifatikanya natwe bagire sabone canke subscribe kuri urubuga. Tuzokwama twababwiye iterambere ry'ingo n'imiryango. Urabibona ko ibiganiro ngaha dukurikirane, uzoba afise ikibazo azotubaza ushobore kumwishura, kandi canke nawe afise ico aterera tumuhe umurongo agira ico ashikiriza.